Les amis, ndakubwiye ko hari umuntu uyu munsi afite abakozi barenga ibihumbi 5 akoresha ahemba buri kwezi. Benshi muri bo bafite n'amakontra n'imishahara minini cyane. Ariko nkubwira yuko uyu muntu afite amashira hamwe menshi yatanguje. Ariko yahereye kudandaza ice cream. Ari umwana wo mwibara baratembereza. Numwana atigeze yiga. Uravyumva? Uyu muntu nimba vyarashobotse kuki ejo woho bitoshoboka. Ubuziki bwira nawe bishoboke. Nimba bitarashoboka muri kino kiganiro uzabwiheza wamaze kubona nawe inzira vyocamo. Hano ni ishure ryigisha ubuzima. Aha nahantu urahura ivyiyumviro ndema butunzi kandi ngwiza butunzi uko ubwo butunzi nawe ushobora no kubufisa ariko urakeneye kubigwiza gusomba. Nitwa Omdishanyima, nimba utubongiye mbere reka tugwikaze cyane dusangire ivyigwa. Uno munsi ngiye kubabwira bagenzi agiterambere akenshi ugwaruka benshi barifata nk'igihamana ariko si gihamana. Abakristo bakubaka vyumva yuko ni Imana ibiguha. No, Imana iha amahirwe bose. Ahubwo ese umuntu numwe yo batararonka amahirwe. Reka ndakuzungurukishe ndabikunyuriremwo ndabikwigishe neza uvyumve. Bagenzi, uyu mugwiza atunga kandi ngiye kuvuga yigeze gutanga ikamyo ya Actros. Actros vraiment bugira mu modoka zizimvye cyane. Ayitanga umunsi umwe abwira umukozi ati jana nkuriraho jana. Ibi byose reka nabikumvishe. Uyu muntu ni umugwiza atunga akomeye cyane muri Afrika ariko cyane akabazwi muri East Africa. Bamita Saidi Salim akaba ari watanguje cyitwa Azania Group nako Azam Group. Uyu muntu yavutse mu 1949 asanzwe yavukiye muri Tanzania muga mu gace ka Zanzibar ariko amashuri yiwe bagenzi ntiyabaye menshi nkuko musanzwe muzi ugena bagwiza atunga benshi nukuri amashuri nticagiye ntibagiye bayafata mu mwanya muremure. Uyu muntu rero yatangiye kudandaza ice cream yatembereza mibaraba kwa kundi ngaha mu Burundi cange hafi mu karere mukunze kubona abana batembereza ikaranga bagi. Umugabo aragenda donke urumva yarakiri umujene muto yari umwana agasore gatoya kagenda kadandaza izo ice cream munyuma niyo yabona ko yoshinga akaresitora donke agatayo donke kabanze gukura aterekanye gutanguza akaresitora rero kavuyemo ide idasanzwe. Bagenzi, igihe cyose burya ushobora kurota ibintu binini mugane nta nayo muzohera kuri binini. Ndakunze kubisigura mu video menshi nkora ati burya iyi si irafise ukuntu yubatse ntikwemerera kugura kutigeze wavura ngo utambuke wiruke hamuzobone kuguruka. Ntushobora nk'akararo dufate uyu munsi umuntu yiyumvira gutera imbere murana ko n'umunsi donc abagwiza tunga bose tuzi kwisi burya n'abakomeza. Nimba nawe wifuza ko kuzoba umwe mu bagwiza tunga niba uri basi bo mu gihugu iwanyu yexerce yigishe kudandaza ariko mu mutwe w'umuntu ashobora kuba harimo amamiliyoni mugasi yacahera ko chawe ko uzo downloading uzo telecharge. Okay, uyu mugabo rero yavuye intambuko imwe imufasha gutera yinda. Abashinwa bo bavuga ngo ubugira ngo intambuko igihumbi zitangwa n'intambuko imwe igaragara. Empa sasa rero wewe uri kutera intambwe iyihe amaze gutangura ka restaurant naho donc birafata umwanya bagenzi birafata umwanya. Abakiri bato benshi bakunze kwimvira yuko botangura ibyo bigendeka neza. No, ujya mu nadusumbye ibintu ni niwe dusumbije kurinduka no guhomba. Rimwe na rimwe barahombye, rimwe na rimwe barakubititse kwa yarigeze gushika mu gihe ibintu nawe atabibona iyo bija ariko muzi ko aba bantu bagize akayisita ari bajya bagumije ko bavumiriye. Okay,
inyuma gutanguza ka restaurant rero niho yahavuye yimbira yuko yoshinga agahinguriro gatoya gahingura ifu y'ingano, ifu y'ibigori gutyo. Ariko uno munsi no munsi ki societe ya kire cyitwa Azam Group washaka gifise nama societe yandi menshi ari mindani nkagujyanye sinzi ko murabona nka mugwiza tunga ziranotse usanga bise nka Itracom gacu usanga irimo izindi nyinshi za Fomi za Itrapack za Inkinzo n'izindi za BC nyinshi. Okay, uyu rero nawe Azam Group harimo Azam TV kubakurikirana ivy'amateleviziyo cyangwa ibinyamakuru barayizira komeye. Hakabaho n'iyindi yitwa Azam Media nayo nyene irakomeye gose. Hakabaho yitwa Azam Marine hamwe n'iyindi yitwa Azam Bakeries Food Products. Irongera ni nayo benshi bazi cyane kuko no ngaha mu Burundi hari ishami ryayo kubera ko hanini ikora ifu y'ingano benshi barayizi. Okay, iyi rero yagiye ayisanzaza mu bihugu byinshi bitandukanye harimo Burundi, Kenya, Uganda, Tanzania, Rwanda, Mozambique, Malawi n'ahandi henshi. Ariko bagenzi reka ndabibutse iyi nkuru yabaye vraiment nayo numva irantangaje. Rimwe na rimwe tujya kwibutsa ko amahirwe hariho n'ababiharira ati burya amahirwe arabaho canke nabaho. Est-ce que la chance existe ou n'existe pas? Amahirwe cyambere umuntu arayarema. Iruhande yo kuyarema hari n'uburyo isi yubatse karemano ishobora kuzana amahirwe mu buryo nawe utigeze utegekanya na rimwe. Ni nkuko rero Imana nayo yaturemye nta muntu n'umwe idaha amahirwe, ahubwo ayo mahirwe harabagira ibakwe ryo kuyakira n'abatayakira, hari n'abatamenya ko bayaronse. Ariko burya nawe uri kuradukurikirana uravye iruhande yawe ukasuzuma neza ushobora gusanga hari amahirwe agukikije utigera ukoresha mbere atana abandi bayabona ugasanga ni wewe uyabona. Iyo uteze amatwi ukumviriza ama information ukumviriza ibiganiro byinshi dukora n'abandi bakora haba harimo amahirwe runaka, ahubwo wowe uvyumvirije ubugamije iki? Okay, umwe mu bashoferi biyo ko uyu mugabo bagenzi yafise amakamyo menshi yaguma atwara ibidandazwa ahantu henshi hatandukanye. Nko muri Tanzania biragoye yuko kwera ubutunzi nyene n'ivyo ahingura byabaye byinshi, biragoye yuko hari ikintu uja kugura usanga tarisha Azam Group. Tushaka tuvuge amazi, udusoda, donc twa tuju twishi two makopo two mu ducupa plastique gushika no kumbu muri jojo byose uzabusanga ari Azam Group. Abari muri Tanzania mwandike ngaha muri commentaire muduhinyuze canke muvuge n'ibindi bijanye n'ibi kuko ndazi murabona byinshi nk'abariyo. Okay, umwe mu bashoferi biwe rero yari yajanye ibidandazwa muri Zambia. Avuye Zambia wana kiya actros ya container agarutse kigaragara yibonera umuntu sinzi ko murabona ino mu Burundi hariho nk'abashora inka ugasanga ni nyinshi. Dufate nk'abegereye mijenda hitwa Igwibaga baramaze kubona hariho ukuntu usanga nk'abantu bashoreye inka ari nyinshi bashoye zikazoja ku macunirano atandukanye cange ahitwa Kwibuye Kigandi Muramvye n'ahandi henshi za Kayanza n'ahandi. So uyu mushoferi rero ariko araza n'umukomvayere wiwe bari kumwe baca ko abagabo bashoreye ingurube nyinshi pe nazo nyene nizazi nizivuye ku masoko zigiye gusanzazwa ahantu ku macuniro henshi no munsi akabenzi karaganje. Okay, icabaye niki baramuhagaritse ati donke bamurihe azunguruze umva ca sunikira ajya mu container baca bugara baca bagenda. Rero sinzi uko byagenze wa mushoferi kwako ubona ari utundi tumodoka duto turiko turarengana bagenda baramufotora, donc barafotora ko ijya kamyo iri kirapakira zijya ngurube. Okay, ujya umushoferi agishika muri Tanzania
agishika ajya muri Azamu yabonye abandi bashoferi donc bajya bamakamyo zindi zigiparikinze baza kumushengerera ati uragowe aturabizi ko bosi Saidi Salim ari umuyisilamu none wafashe izo haramu ugenda gupakira hajya kuyo yabimenye baramwerekana udufoto usanga keshi sinzi ko murabona nk'abantu bakora ahantu hamwe baba bafite nka groupe ya WhatsApp bahuriramo we kuko atari yigeze aronka umwanya ntiyabonye nuko ako gafoto bakarungitsemo ariko amaboko ati karabaye ndago agishika donc uko usanga abajera ati itabe boss yarera gukeneye we razi ati no kuvuga ahangira nyagasho ko guherayo cyabaye nikireno mu boss ari we Salim Saidi donc ujya nyene Azam Group yaramuhamagaye mu biramo baza ati ni byukuri ni montage cankwa wabikoze nshaka kumbwiza ukutambesha namarira menshi umushoferi atangura gufuka mahasi yamubwiye ati bose no kuri vraiment umbabarire no mico ushaka cyose vraiment cyangwa nkatumushahara imyaka yose sinzi ariko ndakwinginze vraiment umbabarire ati ni kuvuga wabikoze no kuri nabikoze donc nubwo bwinshi uzikiro mwumvirize rero bagenzi uko byagenda aje mubwira ati bana ubu nyene ntiyarura ubu nyene genda ufate rujya rukamyo unkurira mu modoka umenye ujana do you hear urabitaho umushoferi cyo yakoze yaciye asohoka rirukanga urumva nta no guhamagara mu conveyor oya yahitanye gwa rukamyo arasohora arajana eske murumva kuri akanya ataraje kuba umumiliyonere mu munota umwe okay ndababwiye ico ariko jico ico ngamije kubabwira niki bagenzi abantu benshi bakunze kwibwira ko ibintu bizohera hejuru nta hejuru uyu mugabo akorera muri ibihugu byose mwumvise afise ubutunzi bwose mwumvise nta mashure byamusavye kugira ngo akore ivyo byansavye la perseverance kumenya ushaka bacu gihe umwanya ubushize n'abakoreye video ndababwira nti eske amakuru tunze mu mutwe we umva ariyo akenewe ukasanga uvye amakuru menshi cyane mu mutwe ariko atarajyo ukeneye iga gutunga yo ukeneye iga gukora ikintu igikorwa cyawe ukora ugihe umwanya uhagije hamo kirondere ubumenyi jour à jour hari akastisi kamwe no wabwira kiya kintu ukora genda buri munsi ugende wongera akantu kamwe gato ngumwagara dufate ikintu wakoze uyu munsi dufate ushobora kuba uri umurimyi ushobora kuba uri umunyabiro ushobora kuba ubuzi bwinshi butandukanye okay fata kiya kintu we ukora uyu munsi wongera akantu gatoya karenze ko byo wakoze ejo hama nejo ni wagaruka uduco kora kandi gato urenze ko kuvyo wakoze uyu munsi gutyo urazi mu kwezi kumeye ubugeze urazi mu mezi abiri ubugeze none hari umwaka iyo ni astuce na ka bonus ndabahaye nize ukaza kubafasha mugabo umugani wa Jezi yavuze ati abihishwa bigize kumubaza ngo umwisha ngo turayire ko twumva ubutumwa bwiza dushikiriza ari ubutumwa ngorora buzima mugabo yavuga ati ahubwo muzo wamuhiriwe cyane nimwe abishira mu ngiro nuko namwe muzo wamuhiriwe cyane nimwe abishira mu ngiro ndabakunda cyane nizere ko mwagize subscribe iri ni shuri tuma umuryango munini wo bahora basangira ivyigwa by'ubuzima ndabakunda cyane ni hondishanyuma respect bye bye